kubera yuko muri politike hariho ama ideology agendera ku ngendo zo gukumirana. Ibuka Micombe ivyo yadukoreye. Ujya mugabo wovuga yuko yarungitswe n'Imana kugira ngo adukomeshe twomoke haba namba, kwari kugira ngo aducishe ubwenge haba namba, n'umunyamakosa. Ujya muntu yagiyeho ku bwende bwiwe, ariko hari ikintu kibuze, kibura mu mukuru nyawe, kuko hariho umukuru ari ku giti c'ubukuru, ariko hariho ico ategerezwa kurangura mu bantu. Ico kintu agomba kurangura mu bantu nuko agomba gukora ku buryo abantu baba à l'aise, bagira la paix dans le cœur. Iyo akora ku buryo abanyagihugu ajejwe, abenegihugu ajejwe batafise la paix dans le cœur, badatekanye mu mutima, haba hari ikintu abuze kugira ngo abe umukuru arungitswe n'Imana. Abari gice kuko ategerezwa kuba afise ivyo bintu bibiri, ntimuvyibagiye. Haba hari igihaze kuko ico Imana irungikira buri muntu kuri iyi si nuko akunda bagenzi we nk'uko Imana yamukunze. Iyo cyo kintu atagikoze aba ari umunyamakosa, nukugenda direct mu muriro udahera. Kandi bene abo bantu Imana ntibemera. Muze muramenye iyo muri ko muravuga ibintu byinshi. Yesu yavuze ati, Imana yavuze iti, ibwirizwa nyamukuru ndabasigiye, kunda mugenzawe nk'uko nabakunze. Ntuze wiruka inyuma yanje ngo ndagukunda Yesu, ndagukunda. Yesu iri sanfu ari kwije. Me iyo ugiye ugakunda abantu washaka ukamwihorera, avuga ati uyu ni sawa. Nka wa wundi yava ahantu agiye mu misa agacira ruhande y'umuntu agwaye akamutaho ngo agiye gusenga. Wagiye gusenga iki utakunze mugenzawe? Aho bayakoze amakosa.